Mu kurangiza ikiganiro yamenyesheje kandi ko hari abakozi ba leta bariko barakoresha impapuro z'imitsindo zitarizo les faux diplômes, agahamagara kandi uwo wese yomenya umuntu ariko arakoresha urupapuro atarigo canke adafitiye uburenganzira ko yobimenyesha mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Ikindi twagomba kumenyesha arico ca nyuma catumye tubahamagara nuko by'ukuri twaba tubamenyeshe ko hariho ibintu biriko biribonekeza dutegerezwa guhagarika. Rero dusabe uyu canke uriya ashobora kufise ico avuga canke abizi ko yogira ico abwiye ubushikiranganje. Turamaze gufata abantu bari ku kazi bakoresha inkatasi zitazwi n'amategeko, ni kuvuga de faux diplôme. Gushikisa turamenyesha turamaze kumenya abantu bashika 75 bariko bakoresha de faux diplôme. Abo rero twarahagaritse ibijanye n'imishahara yabo, hanyuma twashikije ubutungane kugira bukurikirane abo bantu, ariko bisigura ko hirya no hino uwo afise ico azi kuri diplome canke rukatase rwa naka goba rutari mu mategeko yobishikiriza ubushikanganje kugira abantu mwe nabo tuze mu bikorwa vya leta kugira akazi ka leta kagende gakogwe n'abifitiye ubushobozi.